karuhuko abakenguzamateka basanzwe barimwo ku magenekerezo ya 9 na 10 Ntwarante uno mwaka, icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yaragendeye intara ya Cankuzo, aho yagirishije inama abaserukira abatowe, abajejwe intwaro, abaserukira ubuzi n'ibisata bitandukanye mu makomine agize iyo ntara. Kw'igenekerezo rya 9 Ntwarante yakoranije abaserukira abenegihugu bo mu makomine ya Cankuzo, Cendajuru na Kigamba ku mugwa mukuru wa komine Cankuzo. Kw'igenekerezo rya 10 Ntwarante naho yakoresheje inama abaserukira abenegihugu bo mu makomine ya Mishiha na Gisagara ku mugwa mukuru wa komine Mishiha. Nyakwubahwa Dénise NDADAYE akaba yakoranije abaserukira abenegihugu bo muri ayo makomine kugira ngo aganire nabo ivyerekeye ibibazo vy'umutekano, imibano n'iterambere, yongere yumvirize imyitwarariko yabo. Mwijambo yashikirije muri izo nama zose, yahimirije bazitavye kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano nuko indongozi yobera akarorero abandi mu kugira inyifato nziza. Nakaryo rero keza kuko abo mwitoreye bashika aho bavuka mu benegihugu babatoye, bakaganira, bakaraba ibibagoye, ndetse bakaraba ko n'imigambi leta yishinze kurangurira muri ayo makomine yuko iyo migambi iriko iraja mu ngiro. Rero muri ivyo bikorwa bikuru twagomba kubanza kubadondagurira ivyo arivyo no kubumbatira amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano twabwiye yuko ni isoko rya byose, ni isoko y'iterambere. Ibikuru nyamukuru bituma umutekano uhungabana, aha twovuga nk'inzara, twovuga nk'amatati y'amatongo, twovuga guharika nk'uko babivuze kandi turabisubiramwo, indero y'urwaruka, ikena ry'akazi mu rwaruka, ubukene mu bakenyezi, dakingira ibidukikije. Ivyo byose birahungabanya amahoro n'umutekano. Rero ikintu gihungabanya umutekano samasase, sinkoho gusa, sibigwanisha bicira umuriro. Oya, umutekano nk'uko babivuze uhungabanywa n'ibintu byinshi. Yabahamagariye kandi kugwanya ibinyobwa bitemewe n'amategeko, amarigara no guharika. Ntiyibagiye kubahimiriza gukorera igihugu kugira ngo bagiteze imbere mu kwijukira uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije. Akaboregwe n'ibiyayuramutwe, kuko iyo umuntu aborewe, aha mu Burundi haracibonekeza abantu banywa inzoga zirenze urugero. Hariho n'abandi usanga bihereza ibiyayuramutwe. Inzoga ziri ubwoko butandukanye. Hariho inzoga zemewe n'amategeko, hakaba n'inzoga zitemewe n'amategeko. Izitemewe n'amategeko rero akenshi usanga arizo zihungabanya umutekano, kuko ntiziba zarapimwe, ntituba tuzi ubukare zifise ingene bungana, ugasanga rero abihereza ivyo binyobwa canke ivyo biyayuramutwe bagize amagara mabi. Ntaco umuntu aba acihereza. Iyo umuntu anywa ibiyayuramutwe, iyo umuntu yihereza zirya nzoga zidapimwe, zitazwi n'amategeko, usanga zaramuciye wahiba, ugasanga uwo muntu ntashobora gufata isuka, ugasanga uwo muntu nta magara afise, ugasanga ateye ubukene mu muryango. Nico gituma ibintu byo kunywa inzoga zitemewe n'amategeko, byo kunywa ibintu biyayura umutwe, ari ibintu byo kurwanya twivuye inyuma. Aha turavuga rero abarongoye abandi ku mitumba, kugira ngo abe aribo bafatiye mbere mu kugira batuze ivyo biyayuramutwe, bongere barabe amagara y'abenegihugu barongoye ingene yifashe. Inzara rero ingene twoyigwanya, turashobora kurima
amezi 9 canke tukarima umwaka wose, kuko turafise imana ko ngaha mu Burundi imvura igwa amezi 9, ariko byarabonetse yuko umuntu ashobora no kurima umwaka wose. Nkaho nabonye aho twaciye hari ahantu hari amazi, imyonga yuzuye amazi, nibyo nabonye ko mwijukiye igiterwa cy'umuceri, ariko hariho ibindi biterwa binyaruka bishobora kusahiriza umuntu mu byo afungura nk'imboga. Imboga nabonye ko atari kirenga cyane, aho twagiye turaca kumbure aho tutashoboye guca dushobora kuba zihari, ariko hamwe byo bitahari nk'imboga kubera zisaba zera n'imboga mu ndwi 2 ubu soromye mwozijukira nazo kuzitera, kuko n'imboga nisanganyangaburo kandi zizana amagara meza. Rero natwebwe rero twebwe Imana yaraduhaye amazi menshi mu gihugu cyacu, iyo migisha ntitwoyigisha, ahubwo twokwijukira kurima kugira ngo natwe tuze turashora, twongere tworore n'ibitungwa bito bito. Ibitungwa bito bito biragwira cyane, aho twovuga nk'inkoko, inkwavu, impene ukaduga, intama, ingurube, inka naho wogira 1 canke 2, ariko ibyo bitungwa bito bito bikaba ari byo bije imbere, ndetse ko turonka umwavu, biranyaruka kugwira, kandi umuntu arabyikora ko mu kubifungura agaheza akagira amagara meza. Mu mpanuro yatanze, Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama Nkenguzamateka yabahamagariye guhagurukira indero y'abana bakijukira amashure no kwirinda ingeso mbi, abakenyezi nabo bakijukira mu makoperative yo kwiteza imbere no kurwanya urudandazwa rwo mu binywabi. Tworeka gusubira kuvuga ikintu cyo guharika. Ikintu cyo guharika kirahungabanya umutekano gose. Baravuze yuko hariho umushikiranganje yari yasohoye ingingo yuko indongozi yose yogira umukenyezi umwe, ariko hariho abaca abo yo ngingo yaciye inyuma y'amatwi, ukaja usanga bafise abagore 2, bafise abagore 3, nubwo bataba banditswe babara abagore kuko barabavyarako. Bamaze kubavyarako, urumva igwirirana ry'abantu ridategekanijwe na leta riba ryiyongeye, ku buryo imigambi leta iba yategekanije gukorera abenegihugu usanga idashoboye kwirangura kubera iryo gwirirana itaba yarategekanije ry'abantu. Nico gituma rero uri kuraraba muri no minsi indero y'ugwaruka yaratitutse. Abana babigeme baratwara inda uko bishakiye, hariho abayirongo usanga bahohotewe bagafatwa ku nguvu, hariho abandi usanga abari bajejwe kubarera aribo babakora ivyamfurambi, cyane cyane babahendesheje amahera, babahendesheje amanota. Ariko twagomba tubandanye dusemerera bavyeyi, ahanini nimwe mufati ya mbere mugatangura guhindero yanyu ya abana ugwaruka rwanyu hakiri kare, bakamenya ikizira n'ikitazira, bakamenya yuko gutwara inda ukiri umwana mutoya ari ukonona ubuzima bw'umwana, kuko nta mwana rero uwundi. Iyo abantu bagwiriranye ku rugero rudasanzwe, ibidukikije ntibireka kuhahonera, birahahonera kuko uca usanga y'amatongo abaye mato. Ya mikobeko namye mvuga yo gutera ku bwatsi, iyo imiserege habaye hari mikobeko, amazi y'imvura yose ayinjira mu kuzimu, akavomera ibiterwa ndetse amasoko akacagwira. Twari twavuze yuko abo baba bagifise aho bamanukira mu mitumba yabo, ugasanga bya biti by'imikatusi biracari iruhande y'amasoko, ko bokwihuta mufatikanije n'abajejwe intwaro bakabafasha gupima neza imetero 15 kugira ngo
murandure bijya bikaratusi kugira amasoko yacu ntabandanya kama. Murazi yuko amazi ari kirumara mu miryango, amasoko yakamye ubuzima ntibuheza ngo mere neza. Abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi barenga ibice 51. Murumva yuko ahanini bagize, twovuga tuti hamwe bofata iya mbere bakijukira kuja mu mashirahamwe, iterambere ryo kwiyongera, kuko nkuko babataziriye n'amaboko igihumbi, kandi abakenyezi turashoboye, sivyo ga yemwe? Abakenyezi turashoboye, nimuje mu mashirahamwe rero, kuko namwebwe urabona leta ntiyatwibagiye, yaradushingiye banki y'abakenyezi, iyo nayo ikaba yuguruwe mu ndwi iheze. Baradusaba rero yuko dushiramo imitahe. Mu gushiramo imitahe rero tuja mu mashirahamwe, niho byo tworohera. Kubera iki tuvuga amashirahamwe? Ni kubera tudafise ingwate. Kugira uronke ingurane muri banki baragusaba ingwate. Abakenyezi rero turakunda kugira ibibazo byo kugira ingwate kubera bavuga ko atamatongo dufise. Mu myitwarariko yashikirijwe n'abitavye izo nama harimo gusiga ikaburimbo ibarabara rihuza makomine ya Cankuzo na Mishiha gushika ku mupaka intara ya Cankuzo ihana n'igihugu ca Tanzania, kurosa amashuri amwamwe ibikoresho bikwiye n'abigisha, gushiraho ibisata bikenewe bitanga impapuro za leta mu ntara ya Cankuzo.